bakunzi ba Top TV reka ndabaramutse ndababwire nti imwiriwe aho bwije aho bukeye ndababwire nti mwaramutse yes nkuko tubonera no munsi twavuye muri studio mumenyere muri sport ariko ibyo turimo navyo bisumba sport ni ibintu byiza cyane neza na neza turi muri commune ya Giteranye mu ntara ya Muyinga nkaba naje gutemberera umuntu umwe mwaza kumubona reka kwanza nabicisha amatsiko mubanze ndamusabe yidondore. Okay, kumazina nitwa Mbarushimana Asumani canke ko bamenyereye ku rubuga nditwa Mbarushimana Tumaini Peter. Ayo niyo mazina yanje. Tumaini Peter. None Tumaini Peter niki bagutazira? Nta kandi kantu bagutaziranye? Ayo yose nayi wanje. Ayo kenshi mu vyo dukora ibi bya sana ku rubuga niyo bazi ncamake. Okay, merci beaucoup. Yes, ngo yitwa Mbarushimana Asumani canke mwite Tumaini Peter. Yes. Asumani rero turakumenyera mu bintu byinshi cyane. Uno munsi maza gutangara. Asumani, ushobora kutubwira ibintu ukora mu buzima bwawe? Mu buzima bwanje nkora byinshi havuyemo kuroga gusa. Kuroga nicyo ntakora. Ego uwo mwuga warananiye nta nuwonzi kwanza nta nuwo ndabona ukora daire ndavyumva ku matwi. Ego tubwira ivyo ukora ntacu ivyo ukora kuko nje ndakuze muri vyinshi mugabo ushobora kubibwira ariko badukurikira wewe nyine vyivugira. Okay, mu ncamake akazi kanje kamisi yose novuga ko ariko kankujije kugera ngaha. Kwanza ndumushoferi natanguye kwanza Umurimyi nkiri umwakwazi ahantu nkaha kukura urima baguhindira kwisuka nyene nawe utarinze ku kandi unafyirika unarira mugabo ubu ndabona ko bifise akamaro kanini. Ndumushoferi maze kuba umushoferi ivyo ndosemwo maze kwegeranya mu bushoferi nca ndabizana nkongera nkarima nkorora. Ivyo nivyo bintu kandi bazi ko uburimyi n'ubworozi ko bigenda birajanye. Ariko niko kazi novuga ko nkora niba mbeshera kandi bazobabeshe mugabo akandi nako namangira kwiryohera ndaje rimwe na rimwe gukina film comedy byo byose je ndabigira bo Asumani n'umurimyi n'umworozi n'umushoferi no muri cinema ngo ari ariko ngo bikora nka dessert abikora nko kwishimisha. Nyuma ya kijambere aratwereka inka yoroye n'ukuri n'ibintu biteye igomwe. Okay, Asumani watubwiye rero vyinshi watubwiye ko wavukiye mu burimyi mu nyoba wagenda kumengura vyanka ko vyiba gutwara ku nguvu ariko wahavuye ubigira umwuga ndetse twabonye yuko imirimo yawe iteye igomwe. Wotubwira rero muri make ibirimwa urima twabonye ibigori sinzi ko ari birima vyonyene sinzi ko haro n'ibindi urima tubwire muri make ibintu urima. Kari vyinshi basha ubanya Rubakome nta kantu ko kunywa muntu baze mpungurura ivumbi ko ndumenga agakina comedy ntabwo byose karakazi kiwanje mu ncamake yash nkuko mwabivuze ko ndi mu bantu bagize bayerera bakore mu miduga lego novuga nko muri iyi Afrika ndamaze kuyerera ibihugu bitari bike hantu hanyuma noba naragarukiye n'imodoka ndi kuri vola hashoboka naragarukiye ho bita Mozambique Maputo apana na ho bita Beira aho niho hantu nagarukiye ko ibarabara rije Maputo uba warisize urisiga ahantu ho bita Ishope hano hantu urisiga ibarabara rije Maputo ko icyo gihe twapakirira Beira cyo twara hehe Irubumbashi muri Kongo. Basi wo munyuma maze kugira kuyerera ndayerera muri ubwo buzi ndumva ko umengano ubuzibuntu hejuru aza amahera y'igishoferi nawe utagize ubwenge tiyungunganije ku ruhande wiyumvire kushobora gusanga wasaziye ubusa kuyaronkura yaronka mugabo utiyumviriye usanga yaheze gutya atakigize gute atakiyakuyemo. Okay, mu mugambi rero maze kuba ndonka amahera ndavuga n'amahera bigende gute ikintu nozokora ku buryo maze kugera mu zabukuru nozoruhukira ko cyo bigiki. Ndacekeje ubwenge ncyanza gusanga no subira muri kakazi kamwe ka kera abavyeyi bankubitira igiti tingende gukora
ugenda ufyiriye ngenda fyirika sanga niko nubundi nogira gute no subiramwe bica bisabwa rero nca mpera kigena cha mpera ku nka zibiri nca ngura inka y'ibuguma n'ishuri yari kiri nto nizo nacenja kugira zimpe akavu ko kuba noca nkoresha muri fumbira mu mirima muri ya mirima babona ko ibintu komeze neza nkuko mwahageze mukaraba bisa birateye igomwe nta ngorane vraiment narabandanije rero ndabandanya ngira nkora ku buryo mbona umenga nko mu mwaka uheza akarorero narimbuye maze kwimbura mbona ko umenga vyo bigiye kumbana vyinshi asa bigiye kumbana vyinshi sinoronka aho noza ndabibika mu nzu babamwe nivyo kunda ko bistoka mu nzu babamwe bisha bisaba ko ndabigurisha ku ibeyi ntoya kubera ko bitari gukunda ko no bitera imiti mu nzu babamwe niyo mpamvu mwacemo nako ndiko ndagira nitegura kuca nubaka ihangare nije nisaka ntafashanyo nimwe ndagira ndaronka amaze kuza kuntemberera kenshi kabaho mugabo nta muntu ndabona amfata mu mugongo aha nije niyungunganya muri vyose yego no kuvuga ubuzi ndiko ndagira ubu sinavuze ko nabwa bushoferi nabwibagiwe ndabukora ariko naciye mbona ko vyombera vyiza ariko mpagaritse za ngendo za kure ubu nca nkorera mu gihugu hagati igihugu cyose buneho nkora ntwara injya z'igipolisi injya z'igisoda mu busho butandukanye yego aro ubwo buzi maze kuba ndabukora gutyo nibwo buca bunyongereza inguvu zo guca nza kumariza kuzandabandanya nubaka gake kino gikorwa kino hangare kuvuga mwabonye akadakara gateguye ko ari biro umva ibintu nk'ibi sino bigira ko ata biro ibayemo ihangare naho niriya yahariya hajya nuko urebe kugwa novuga ko mu ncamake ivyo biko biragenda neza nkuko mwavyiboneye mu ncamake deko kandi umwuga ntariko ndavuga ngo ndiko ndawuheba ubunyene ko n'umwuga numva ko namaze kwinjiramwo kandi undi mu maraso kuva ndawutanguriye uno mwaka ugira gatatu kwanza ugira ubu wa kane yego nyake nigere here kuvuga umva ko natangiye kuba umutekinisiye yego merci beaucoup okay sagaseseshora umuri biraboneka atubwiye yuko ubwa mbere yimbuye yabona habishira no yaciye igira inama yo kubaka ihangari mubona hano iriko irakogwa ikiri mu bikorwa ntibarayiheza ako nizera yuko bizogenda neza nibaza ko uyu mwaka niyimbura zo nkabishira okay hama Asmani bo twatembere mu mirima yawe twayibonye ni mirima iteye igomwe nkuko bari kwabibona kuri kamera ni mirima myiza cyane rero twashaka tubwire ibanga ukoresha kugira ngo ushobore kuronka mirima myiza nk'ijya ko biraboneka yuko umwimbu uzoba mwiza kandi n'ibintu biboneka yuko abo mwegeranye abandi usanga nyene bafite uturima nyene tubaye tutameze neza ugasanga ko twaravye ibigori cyane cyane turabona ibigori vyiza cyane kabisa biteye igomwe biboneka yuko hazova ibigori vy'inguvu wotubwire nk'ibanga ukoresha kugira ije mirima yawe usanga itotahaye nka kurya mugabo abandi mwegeranye ugasanga bimeze nabi no kuvuga urabona mu kirimo cy'ubu babonye nk'ubu hajya mu kiraro nk'ubu ndateganya n'imiburiburi ninamara kugira kukurujya mwavu wose nkashira mu ntuza muri Nyabarega hajya ndakeka nshobora kuburonka mu nk'amabeni nk'indwi abaye make ayo mabeni ndwi rero sinshobora kuba nogurisha mu mwanya jewe mu mirima ntarakwiza ndabanza nkashira mu murima nkagira gute nkabanza nkakwiza nkabona nyene ko ntosheje habonetse uwundi muntu yoza awushaka uwo mwavu niho mbona kugira gute mbona kutanga ego uretse ko kenshi atabantu baraza bawumbaza nahabaje bageze kuzaba kumbaza babaye abantu bagera nko muri batatu bamwe narabahaye abandi nabo tunanenanwe beyi kubera nanje biramvuna nukuvuga rero uwo mwavu niwe nkoresha mwabijya burimo nkacanga n'uwi ikizungu mugabo ikizungu ntubamesha ujya w'ikizungu ndawushiramo kugira umfashirize ujya mwavu wa mbere ujya w'intuza w'ikirundi kuguma ububomvye
nicyo kintu iryo banga navuga ko nkoresha hajya sasa ikintu nacyo no kubu bamfise wundi muntu nawe nyene tuvyumva kimwe ntahari ahambera kandi ntahari numva ko naje arije mpari nyene aho ndamuga ati ku telefone ati ibintu bijya bimbi ukunuku burya nsanga nabigize nkuko nabigize nabishatse nawe yonyegera hano tukagira mukamubona nyaruka Ujya niwe agufasha? Ego. Murasa kubengo ni papa. Ewe ni baba mdogo. Ni one family. Okay, mzee, siko turaganira igira ngaha gatoyi kugira ngo kamera bakubone. Siko turaganira na Asmani atubwira ibanga akoresha kugira ngo ye mirima y'udusanga itotaye kujya kuntu twabibonye. Eka tubwira ko akoresha umwavu. Kandi yakatubwira yuko ari wewe yadahari dufatira umvana umushoferi afata ingendo za kure ari wewe hamubera. Ngira ngo urashobora nko kumwunganira nawe ukatubwira ibanga mukoresha. Murakoze cyane. Mbwa banze tubwira akazina kawe. Akazina kanje nitwa Mureka Mbanze ya Fizi. Nkaba nsanzwe mvuka ku mutumba nyene. Mutumba ni Kabira, zone ni Ruzo, commune ni Giteranyi, intara ni Muyinga. No kuvuga nkuko uyu muhungu wanje arimo aragerageza kubabwira yasanzwe arangura hano. Sangwe jewe ndi se wabo. Hama mu byo turiko turakorana ngaha aya jewe nsanzwe nserukira abarimyi ngaha kuno mutumba. Uri umufundi w'indimo. Ndi umufundi w'indimo. Cyangwa mw'iterambere. Ndi umurimyi wa kijambere. Tukaba twashoboye kuronka inyigisho tuzihawe n'umugambi pamoja. Barashobora no kuduha amasertifika yemeza ko ivyo bikorwa ku by'ukuri dushoboye kubikora. Nasubona rayifisi. Neza cyane. Hama rero mu bisanzwe muri make ibikorwa turiko turakorera kuno mutumba w'Ikabira mu bisanzwe twebwe turarima tukongera tukorora. Ngira ngo nivyo mwagerageje kuraba kandi biranajanye. Aha rero nibaza yuko iyi ni nk'isezo umwaka ugira gatatu turiko turagerageza kurima igiterwa kibigoro. Bwa mbere twatanguriye ku kitegwa kibirayi amato dusanga ntibigenda neza turakivako turatera ibiharage n'ibiharage navyo nyene tubona ntibigenda neza turatera n'isoya nazo ntizagenda neza ubu tugeze ku gitegwa kibigori. Igitegwa kibigori rero turabona ko kuvyukuri gifise akarusho mbere kanini kuko turevye ibyo twatwimbuye mu mwaka uheze ingorane zahabaye turabuza ahantu dushobora kugira iki ahantu dushobora kubibika. Ariko rero uyu munsi nkuko uyu muhungu wanje asanzwe ari umushoferi ariko aragerageza murabona ko ariko aragerageza kubaka stock ariyo twovuga mu kirundi ububiko. Murabona igeze kure kandi imirima yacu mwabonye ko ishimishije bujyaya hari uje twashoboye gushikako ariko hariho n'iyindi isanzwe ku matongo yakavukire. Tumwe turagerageza rero kuraba ukuntu turiko turaraba turabona ko umwimbu n'amaburiburi naho bitagenze neza bitokanye n'ibihe byahindutse mugo ntidushobora kubura n'amaburiburi n'itoni na 15 mara itoni 15 kugira ngo ucusanga umuntu hamwe arazibika mu nzi sanzwe canka azimanika ku biti ubona ko cyari kitose. Nicyo gituma rero arimo arakora uburyo bushoboka ubwo ari bwo bwose kugira ngo ino hanga rishobore guhera stock ishobore guhera amadu dushobore kubika imyimbu yacu neza. Ariko hagati mu kibano ku by'ukuri twavuga yuko harimo akarusho kuko iyo dutanguye kurima turashobora gukora ukwezi kose turiko turakoresha abakozi 10 ku munsi. Murumva yuko ku by'ukuri nabe n'igihugu nabo bahatorera koyoko. Hanyuma hageze no gutera nuko nyene abakozi barashobora gutera no kubagara bikagenda gutyo ku buryo ushobora kubona ko aha tubaye abanyagihugu baho abasanzwe bafisa mikoro make mugabo ukashobora kubona ko bashobora kuronka umunyu n'isabune mbere ukabona yuko ku by'ukuri ibikorwa biriko biragira iki biriko biratera imbere. Ngira ngo muranabibona ko n'ubu abakozi bariko barakora mu ntumbero yo kugira ngo iyi stock ishobore kugira iki ishobore kurangira. Ikibazo dufise uyu munsi ku by'ukuri na mikoro make kuko ku by'ukuri aha mubona ibikorwa uko bikorwa mu misozi mu mirima mwabibonye ukuya hariko harubakwa ngahaya nta buryo na bumwe
bashobora kuboneka yaba leta canke abagira neza bashobora kugira iki bashobora baradufata mu mugongo haba n'imbuto murabona dutera imbuto zirobanuye nazo nyene turinda kugira komande nk'ubu uya ijya mbuto twateye hajyaya ni imbuto bita ama hybrid ni imbuto izimvye gose ku buryo ni pane 53 53 mbega nyene aho nyene uvuze birazimvye nk'ikiro mu kigura gute ikiro tukigura ibihumbi 10 biba bitekera ari ibiro bibiri no kuvuga ishashi tuyigura ibihumbi 200 sawa tukaja tuzana tugatera ariko hamwe tworonka ku by'ukuri abashobora kudufasha tukashobora kuronka imbuto canke bagashobora kudufata mu mugongo ndibaza yuko ibintu vyoduga gusumba uko biriko biragenda sawa okay Asmani reka nawe ndakusabe umwunganire bo ivyo nibaza yuko ucibigira ko ariko turaza kubigira ko ntaco bo twabonye ijya mirima hariho ibigori tukabona kimwe cyakuzi ari ciza ari nka bibiri kuko nabonye ngo mutera bibiri kimwe gikora ari ciza ikindi gikora ari kibi mbega biba byavuye kuki bashaka gusigurira abarimyi ariko badukurikirana ko ngaha beshe ko baturaba kabasigura ati biba byavuye kuri bibiri impamvu biba byavuye ko ni nacyo nyene nakigibona ko ari kibujya ntikiba ari kibi no kubera kiba kitarakora ngo gishikire cyagize cyacyo sasa impamvu iba yabitumye bona hajya ukuntu twe tugira twimba ikinogo gikwiye kora ka ikinogo nyene kinini bona isuka mu ncamake irapima nka santimetre 30 canke 20 convie sawa uvayo urimye ugatema rimwe ukuye mwivara ahantu horoshe umva kari kinogo kiba gize gute kiba atari gito kabisa sasa umwavu yo umwavu ukayora umwavu ujya w'ikirundi ukarunda muri cya kinogo no kuvuga uko twebwe twigisha bajya abantu umva ntihogenda ukurikirana umuntu kuyundi kuntu ariko arakora twe mu ncamake yo tuko turatera tugenda dufise akazi ko kugira gute kurambika imigozi kamba kugira abandi bangahe baba ariko baraca ibinogo baca bikusunza ijya kamba mugabo abantu twe tugira dukoresha imetero twebwe ni jewe no yibaho ndogo abandi bagenda tubereka ati caguti sasa bamaze guca ibinogo haba hari abandi bantu nyuma baca bajeje kuca bayora umwavu ahantu uri baca bashira mu binogo hanyuma inyuma yabo abantu bashize umwavu inyuma yaho hacaza abandi bagenda batera imbuto sasa bajya abantu kiye kibatukarukiye kuri cya kibazo wari kumbajije bajya abantu bagenda batera imbuto umva tugo mu ncamake dufata ikinogo n'ikibari cy'umwavu ari uwu tubategeka tubigisha ko bafata urutete rumwe bakagira gute arunama pana kugumuhagaze ngo uterera ufata urutete ukunama ugashira hampande y'umwavu kumpera kabisa ku nkombe hajye ukabona ko ugize mu ivu ry'inkombe apana munsi y'umwavu impera y'umwavu nongane sasa hari undi usanga urutete rumwe yasize ngaho urundi akashusanga usize munsi y'umwavu sasa hajya rero hari gihe imvura yiguye itangira gushikira cya kigori kiri hehe hamwe muri ryavu munsi y'umwavu imvura ikazoshika itevye sasa hatangira kumera cya kindi kimwe na cya kindi ugasana aho cyomera harye usanga kimeze kikace kigonga wa mwavu cyayibuje kigira gute cyo kiborerayo hariye ntikibo kizoba kize gute kigiserutse ariko nkuko mwabibonye urabona ko bitandukanye biratandukanye no mu mwaka uheze mwaka uheze ho umva kara kamara maza gose kubera ko twebwe twari nk'abanyeshure naho twabisoma mu gitabo umva ntushobora gusoma ngo uce utahura byose cyarimwe sivyo kandi intango ya migoye intango iragoye no kuvuga rero ubu tuko tugerageza kugira gute kubigisha neza ku mumva mu ntango yo gutera kubanza kubicereka uruhande rumwe no kuvuga bimaze kuba bigenda ntibiteba ngo bice gira gute bice bimerera rimwe ntibimerera rimwe sasa niyo mpamvu ubona kimwe cyabaye gito ikindi cyabaye kinini hasasa nk'ubu ikindi nacyo cyagiye kudusonga urabona hajya mu bicamake wabonye ko hariho ibihetse bibiri no kuvuga byabaye ibihindugaruka ry'ibihe iki gihe izuba ryaratse gose riteye n'ubwoba no kuvuga imvura iza kugwa mu gihe nyacyo kubera bujya bwoko twateye hajya no kuntu bimeze no kuvuga haba ariko ibigori bitatu nta kigori na kimwe wategerezo kubona ariko ibigori bibiri byari kuba bibiri n'imiburiburi mugabo byinshi byakwa bihetse ibigori bingahe bitatu dibaza uko niko byagiye biragenda mugubu uko tuko turakora dushaka
mu nyuma mu bizokurikira mu mwakuza ndaze neza bizoba bireha vyose ko bizogenda kose bizoba bireha vyose kubera abo dukorana ni babandi nyene mu ncamake sinkunze guhindura banyene bakoze ubwa mbere bo dusubira gukora kubera nibo babamenyereye ukuntu jewe ivyo nkenera nibihe kajya gakosa kaba kabayeho ubwa mbere usubiriye hagiye usagagira gute umuntu yabanze kwikoza twaba twagagiza twagakosoye. Okay, murakoze cyane. Ngira ngo Mutamanga yadusiguriye aratubwira akamaro bimarira abene gihugu muri make murakoresha abakozi kari murabahemba kandi ngira ngo baronke bafungura. Rero muri make mwatubwiye yuko ivyo gukora byose mwenye muri imenya. Nimwe mwimenya nta fashanyo, nta bagira neza, nta leta, nimwe mwibako vyose haba intuza muri kumurubaka ino hangare yiwanyu haba ivyo mukoresha imba ari imyavu izo zatutahara bakoresha canke zayimbura byose muri imenya nta kuboko na kumwe nta bufasha namwe buhari. None ni iki rero musaba leta kugira ngo umwimbu urushirizeho kuba mwishi? Twece dusaba leta kuvyukuri nuko dufata mu mugongo urabona nk'ubu uya nuko ubwa mbere icyo twobanza kuyisaba nuko dushira mu mugwi w'abagwiza mbuto imaze kudushira mu mugwi w'abagwiza mbuto kuvyukuri yibidukora igikorwa gikomeye cyane gose kubera twosha turonka imbuto binyarutse kandi tugashobora kugira iki tugashobora guterera ku gihe. Ikindi twoyisaba urabona ubuzi bwacu dukora turakenera inkorofani turakenera amapompo turakenera imiti mbe ni ibintu byagutse nuko leta yogira ici duterereye kugira ngo dushobore kubona ukuntu dushobora gukorana n'abakozi neza tukashobora kubahemba ku gihe hama tugaterera igihe tukongera tugasarurira igihe. Hanyuma ikindi naco nuko nka leta nkuko ari umuvyeyi yofasha kutudodorera no kudutangaza tugashika kure hanyuma no kubandanya kutwigisha ubuhinga no kuvuga inyigisho kuturosa inyigisho kugira ngo dushobore kunonosora hanyuma natwe tubandanye twigisha abandi. Okay, murakoze. Hama Asmani nawe ngenda kugaruke ko imbere ko ndakubaza ikibazo canyuma kijanye n'ivyo korora. Ikibazo canyuma kijanye n'ibi vyintu byo kurima. Okay. Bo ushaka kutubwira akamaro umaze kubona mu ibintu byo kurima akamaro bimaze kukuzanira donc ikintu bimaze kugushitsa ko kuva bitanguye kuko batubwiye yuko iyi ari incuro ya kabiri nimba ntihenze incuro ya kabiri akamaro umaze kubibonamwo n'ikindi kintu rero wahamagarira abandi bene igihugu mwe nkuko wabibonye nabo bahamagarira nabo bavyijukiye. No kuvuga ikintu maze akamaro maze kubonamwo naka nko mu ncamake turafise abo dukorana abo mpemba maze kubana kandi abahemba kuvana n'ibi bikorwa nyene nta widoga rimwo urabona ku rugo ibitoke bwa mbere nta bitoke vyagira vyaboneka kuvana mugano ubworozi ibitoke ku rugo bitegezo kuhaba mbonye vyaheze no kuvuga nahandi usanga atabihari kabisa nahandi bizoba atabihari ubwa mbere hari hateye isoni gose kwata gitoke cyaboneka ku rugo mukubu ubona katangorane. Hanyuma kunuza ko ikindi nacyo nko kubworozi ubona ko hageze yaho inka zivyara burya amata turaronka n'umubiri ukamererwa neza wazi ko umubiri tubakora amatafari n'imisenyi umubiri ubanze kubaha amata nirazima umererwe neza iki gihe etsko na ntarazigabanya hari zari zihari inka zibiri zakamwa icyo gihe narashobora gukama mungere yarambwira ko kubera ko ntari hagufi ko ku munsi yarose nk'ilitiro nka 25 gutyo irenga vyarakunda ku nka zibiri urumva nkaca nsaba ikindi nacyo no kongera kuko no saba leta tugarutse kuri icyo kubera naragerageje uburyo bwose norondera noronka ahantu no kura inka yoba ikamwa ugasanga ikamwa nk'ibido ari yonyene litiro 20 hajya mu gitondo ari yonyene warayibuze narayibuze kabisa muri kano ntaho nageze muntu nza mu burere mfitiye ubushobozi bwo gushikamo aho nshitse hose nsanga ari nka kikimwe nandi wanje nshitse hose nasanga kikimwe nandi mugabo ngiye kugira amatwa nsumira murabo banyakubahwa bo kubera ko bazikura kure usanga zavuye mu bindi bihugu
jewe ataburyo noronka bwo kuba no yikura ngo ndayigerane ngaha ko hariho zimwe naragiye igitega nsanga hariho zimwe zaje n'indege izo nka zaje n'indege nka jewe noce ndabibona nko mu ndoto nk'ivyo ntanivyo noshaka ako birashoboka ntivyo bashoboka birashoboka kiretse habayemwe nyene yantuzenye ya faveri ya leta ukiye bukirirwa rugiye habayemwe ya faveri ya leta ikagira ati umuntu burya byo byose nawe yari yarangije ikandosa naho yoba inka iyimwe ndazi inka imwe yomfasha vyinshi kose kuvuga ko izo zindi zoba zikamwa make kuvana nuko zoba zabuze ivyo zirya ntako ntagira kabisa ndiyaranja vraiment mugabo aho ngeza naho nyene niyo matazironka okay asomane haro amatwa asumira narumvise ngo mwaka kweze ngo arosa agashimwe ku mworozi wa kijambere n'umurimyi wa kijambere mu komine eske nivyo bivuga kwiye ego icyo kintu nicyo kabisa icyo kintu nicyo bazi ko rimwe na rimwe icyo ukora burya kirivugira nagize gute mu mwaka weze hari gihe hari ku minsi mikuru y'amakomine nagize gute numva telefone impamagaye yize kuraba nsanga ni mukuru wa Gatumba wonga cyambwira ati urarabe ku munsi runaka uzoburi ngaha uzobukenewe kubera mu bikorwa vyawe twasanze rero abayi wa mbere mu burimyi n'ubworozi muri komine yose yiva ikagera ni abayi wa mbere ntabwo nagiye kwiyandikisha cyangwa ngende ntangaze mu nagize gute numva bigira gute numva bingwako none muri make uyumvise gute matari banga uyumvise gute umaze gutogwa nk'umuntu wa mbere wakarorero mu komine yose uyumvise gute ivyo vyamaye intege zinini ku buryo bimpa courage gose ku buryo numva gute iyo haba umuntu yo gumatera buri munsi arima buri munsi no bandaniriza ko cyamo agumanye yebwe ko ku buryo numva umenga nta mwanya nshaka kuba no takaza kuba nkaja mu bindi apana ngira ngo abakunzi bacu Top TV muravyumva bya bintu birakomeye gose kama tuvyumva ku matwi ngo yarabaye wa mbere mu komine yose aronka certificat y'umurimyi mwiza n'umworozi mwiza ngira ngo mumva ko avyemeye ku mugaragaro ngira ngo mwavyumvise mumva ko ari ibintu biza cyane reka tumukeze asante sana icyo no kongera ko abandi bose baba bakeneye kunyunga ko hanyuma ntereye kubo two batubana ngaha ko bonyegera kabisa kugira ego tuganire kugira tureko twokora ikintu kimeze neza ku buryo kuno mutumba ushobora kuba woyagwa mu yindi mitumba cyangwa sanga ukayagwa no mu zindi ntara washaka ego ndasaba ko kubwinshi ko bonyegera ku buryo turebe ikintu twokora ego okay reka rero imbere ko turangiza nagira ngo mpijambo ngaha mutama afizi ndamuhijambo mutana kahe kajambo wobwira abandi bene gihugu wobaterera nk'impanuro cyangwa ikintu bahamagarira nabo kugira ngo bijukire bakora mboko mpuzu bakore jewe ico nsaba abanyagihugu tubana ngaha bene gihugu tubana ngaha haya nuko nkuko mubana gusa mbo nikuvuga hawe ariko badukurikira ni Burundi bwose no kwisi yose shaka basi utugira kamuteye abantu bose ko badukurikirana jewe akamono batera ku byukuri baba bari ngaha haya abari hirya no hino nuko ubwa mbere twobanza tukijukira ikijanye n'uburimyi n'ubworozi kuko wanashaka 90% n'abarimyi kandi uburimyi n'ubworozi ku byukuri bushika kure nashashana mu kino gihugu cacu urabona ko ku byukuri yaba n'umukuru w'igihugu nivyo akunze gushira imbere intego ya mbere n'uburimyi n'ubworozi kugira ngo ku byukuri dushobore kugira iki dushobore kwiyungunganya kandi uburimyi nkuko turiko turagerageza kubukora ku byukuri uburimyi n'ubworozi ni ikintu gitegeza guteza imbere abene gihugu muri rusangi benshi 80 canke 90 nkeka na 6% bose bakora uburimyi kandi iyo babukoze neza usanga babayeho neza nkaba nagira rero nsabe hirya no hino nk'abene gihugu ku byukuri yuko bova ibuzimu bakaja ibuntu kubera tusanzwe tumenyereye bamwenya nk'abaho hambere batera imbuto kujya nyine bamwe bagatera indimage abandi bakamija oya aho tuhave tujane nibihe
na cyane cyane mu gutera imbuto zirobanuye hamwe no gutera ku mirongo kuko ico gihe tutegezwa kuyimbura hanyuma tukarya tukanywa no kuvuga umuntu amaze kurima aronka ivyo afungura bwa mbere hama akaronka n'icashira mu mufuko muri ya ntumbero yo kugira iki yo kwivuza kugira ngo umuntu abandanye afise amagara meza. Murakoze cyane reka ndabashimire cyane gose ndabashimire gose ndabakengurukire ndababwire nti kandi batera intege. Murakoze cyane namwe murakoze cyane. Asubira ndagushimiye cyane. Tera imbere nk'umuzinga. Murakoze cyane. Okay, yari iwacu Top TV rero twari ku mutumba wa Kabira ari muri commune Giteranye mu ntara ya Muyinga aho ndari kumwe n'umworozi wa kijambere akaba n'umurimyi wa kijambere bamwitana Imana nako ni Mbarushimana Asmani akabere kumwe nande Mureka manze Hafizi. Okay, ndabashimiye cyane nanje nari Jean Paul Dunia Le Monde inyuma ya kamera yari Janviezo reka nawe ndagushimire cyane ariko mande kwikana mwese kanababwiye nti bye naho butaha ciao ciao.